Iyo umukenyezi afise inda ikuze bavuga ngo arakuriwe. Ku nka naho bo bavuga gute? Nijambere ucumbize. Ira bene iki? Intwerume. Ego. Nijambere. Muga kucandika aho urumva ko wocandika. Ego no candika. Wocandika panga. Intwerume. I ne te we re. Bakunzi b'Uburundi mu Kirundi ndongeye kubaramutsa cyane ndabipfuriza amahoro mu mihingo itandukanye nimba turi mu gitondo nimba turi ku mugoroba bivanye naho uherereye ndakwipfuriza ibihe vyiza ubandanye uroranirwa. No musi rero kuri micro ndasubiye kugaruka ubwira kandi ubwira twigishanye ivyinshi bitandukanye mu Kirundi kuko urazi ko ari ryo shingiro twihaye ry'ugushishoza neza ikirundi ngo tumenye vyinshi bitandukanye kuri ico kuko urazi ko hariho amajambo menshi mwagiye mubona agaragara neza ko ikirundi nubwo biruko hakiriho intambwe idasanzwe kugira ngo tugikunde ubwa mbere na mbere kugira ngo tucige hama ico tutazi tubazaye nta muntu azi vyose nta wigeze nibaza yuko atanuzo kwigera baho. Iciza rero nuko abantu tugira umwete wo kugira ngo tumenye ibitandukanye tukabaza hagati yacu tubishizemwo umwete ndetse no kubikunda kuko n'igihugu cacu dutegerezwa kumenya ivyaco guhera hasi gushika hejuru. Uno musi rero ndi kumwe n'abatumire batandukanye bazi ko atako ntakora kugira ngo bame baboneka tuganire numve ico bazi jewe ico ntazi wewe uzi canke bo bazi bakituyagire ico utazi canke uzi nawe ushaka kuduterera urabizi ni muri commentaire reka ndabakire rero tangure kuganira muraza kumva vyinshi bitandukanye. Ikiganiro c'uno musi ni ikiganiro kiza kwerekeza ku majambo amwe dukoresha ku bintu canke abantu bitari bikwiye ko tugira ucaye ku bikoko bitari bikwiye ko tubivugira ku bantu canke ku bikoko canke ku bintu. Reka rero uno munsi cyo tugerageza twumvirize koko uko bikiye kugenda uko abantu ubwacu dusanzwe tubizi. Ndabahaye kaze tuganire mumeze neza. Ego Urakomeye cyane. Mwitwa gute? Carlos Roberto. Iryo zina kumenga riragoye cyane uri umurundi canke uri ingenzi? Yego ndi umurundi. Urakoze cyane. Mwitwa gute nawe? Nitwa Ange Greta Ikirundi. Ange Greta Ikirundi. Urakoze cyane umeze neza. Uraryohewe kuba uri mu Burundi Uburundi mu Kirundi tuganire. Yego cyane ndaryohewe cyane. Birakoze gose. Mwitwa gute nawe? Jenny Rudatinya Aimé Frank Hafdor Badman. Bakunzi b'Uburundi mu Kirundi muracumva ca Kirundi aho kigore n'amazina yabo ubwabo n'amazina nyene bisaba ko umuntu yiga ko bigakomera ngo Rudatinya uzi icari ico tutiro turakimubaza ho arakizi ndibaza he naho mugavyo yoshika ugasanga niba abavyeyi bacu batwita amazina canke batubwira amajambo amwamwe bikaba ngombwa ko tuyarondera mu nyuma dukoze ngo Rudatinya umuntu azi muri commentaire isiguro y'iryo zina azoyitwisabikanye ndabasavye mukoze. Reka rero dutangure n'ikiganiro cacu ndababaza amajambo amwamwe muce mumbwira uko bivugwa. Ikibazo ca mbere ndaza guhera kuri hagati canke uri hirya nibaza ko ataco biza kuba bitwaye ko bose banyemereye ko ari abarundi n'abarundi kazi. Ikibazo ca mbere rero bavuga ngo imbwa igikoko bishobora kuba muzi ikindi kintu. Imbwa ngabo bayita gute mu Kirundi ciza? Imbwa ngabo urashaka kutwishura? Imbwa ngabo bayita imbwa. Urakoze cyane. Imbwa ngabo ku bwawe bayita gute mu Kirundi? Cyane nzi ko ari imbwa. Imbwa nta bitandukanye imbwa n'imbwa. Imbwa y'ingore n'imbwa y'ingabo nta bitandukanye. Muga mu Kirundi nyene gitumbereye nitwa imbwa nyene. Imbwa y'ingore niyo bita imbwa katsi. Urakoze cyane ndagushimira kubwaga Frank bibaza yuko imbwa y'ingabo apana imbwa y'impapa urazi ko abantu benshi bavuga ngo imbwa ngo ni papa cyangwa inka ngo ni papa. Imbwa y'ingabo bayita gute mu Kirundi? Je naza yuko imbwa y'ingabo ari imbwa nyene. Birakoze cyane. Ikibazo ca mbere nico tuza gusubiramwo gisa n'ikiba canze mugabo no muri commentaire umuntu akize akitwandikiremwo buno nyene tutararengana atarabanda yakurikira n'ibindi acandike turabasavye. Ikibazo kigira kabiri bavuga ngo imbwa ivyara bayita gute? Ni ikibazo gifitaniye isano n'iki ca mbere.
ndabibutse ko turi abarundi n'abarundikazi. Imbwakazi. Urakoze cyane nawe. Imbwa ivyara bibaza ko ari iki ku bwawe? Imbwa ivyaje ko ndakizi mengo ni Urashobora kwegera gato kugira indarukazi. urakoze cyane nawe wibaza. Nibaza ko ari imbwakazi. Urakoze gose reka tubandanye ndibaza yuko uko bigenda kose muri commentaire ndibasha ndabasavye mwe muri maso kugira ngo mutwishure ama commentaire nibaze ko naho yo batari umurundi akamenya ico kintu ndabasavye nshimitse gose mukitubwire muzaba mukoze. Ikibazo gira gatatu, iyo umukenyezi afise inda ikuze bavuga ngo arakuriwe, ku nka naho bo bavuga gute? Kunka. Irakuriwe. Ariko ivyo bivuga ku muntu, ariko umuntu n'umuntu, igikoko n'igikoko turavyumvikana. Kubera iki inka n'umuntu bitwara amezi 9 byose mu gutwara inda? Bitwara amezi 9. Nije gituma gwaza rero ko n'inka bavuga Irakuriwe. Urakoze cyane haba nawe. Bavugira mu kuvyara. Urakoze gose. Haba nawe ku bwawe. Je nibaza yuko inka musanzwe kera ifata nk'umuntu. Je naza yuko Kera bayifata nk'umuntu. n'ubu ni nk'umuntu. Nk'umuntu rero mu gihe umuntu bavuga ko akuriwe n'inka ibikuriwe. Niko ndavyibaza. Ariko gato dusubiye inyuma gato, inka ntibayifata nk'umuntu. Abantu nk'akarorero, abantu baba mu nzu, baba ahantu bisabwa yuko bakingirwa nyimba ari umuyaga nyimba arika, ariko iryo tandukaniro riri hagati y'abantu canke mu bifungurwa bitandukanye. Ega inka naho urayigaburira nk'abantu nibaza ko bitokunda. Nico gituma mvuga ati hari itandukaniro ku bwanje mugatari ku bw'abarundi bose. Baraza kutwisha abarundi bose bari maso, nibaza ko bariko baradukurikirana baza kutubwira muri commentaire. Ku bwawe ubaza yuko bitandukanye canke bidatandukanye n'ubwo haruvuze ngo kera. Je naza ko bidatandukanye kuko ariho nk'ahantu usanga nk'inka bayiha agaciro gusumba umuntu. Inka nawe wumva kubwiwe wumva ari vyiza aho igikoko cyose umba umuntu kubw'ubuntu nyene ubuntu bivana n'akamaro iba ibafitiye, ugasanga nk'inka ifise akamaro kanini gusumba nk'umuntu, ugasanga ari inka barekunda gose gusumba umuntu. None tuvugana ukuri ivyo bintu nivyo kubwiwawe wumva tugiye kubishiramwo kwiyumvira tukavuga ati ikintu nk'ubu nk'akarorero je ndashaka kugufasha ibintu inka itogufasha, nyimba dufata ari nko kugufasha gufasha umuntu agwaye, inka nawe bigufitiye akamaro ko kuguha ayo mata dufate amuhembura ntiyo mugufasha kumutwara kwa muganga. Tugire ko tubitangamo n'impanuro nk'abantu bafata yuko inka isumba umuntu canke ikintu kanaka, nyimba ari ikintu cyose gitandukanye bakakirutisha ubuzima bw'umuntu. Kubwiwawe uva gute? Je ko ndabizi, sindabizi gose, ariko nawe nigeze kuvyumva yuko inka ifise agaciro gusumba umuntu. Ugasanga nk'akarorero, ugasanga umuntu aragwaye kamenga nyene nta cabaye, muga nk'igwaye ariko abariko baradukurikirana kugira bumva nyimba ari umuntu yahora abigira. Kubwiwawe niho ndiko ndabaza, kubwiwawe tutaravye abo bahora abigira ni vyiza canke si vyiza? Kubera yuko musanzwe inka n'igikoko, nawe cyo kitufitiye akamaro mu buzima bwa misi yose. Je ndibaza sico kimwe n'umuntu. Urakoze cyane. Nibaza yuko uko biri kose biratandukanye, turaza kubirabira hamwe kugira ngo twumve neza na neza ingene bivugwa ni Kirundi. Tuko tuvuga Ikirundi, tuko tuvuga ururimi rutandukanye canke ururimi rw'abandi bantu n'ururimi rw'abarundi, tuko turakurikirana. Nico gituma dutegerezwa kugerageza kurukurikirana. Muravyumva amajambo bariko baravuga ingene bariko barabisigura ni ibintu kubwiwabo, kandi n'abarundi ntawe uvuga ngo sabarundi, kuko nico gituma tuza tukavugana namwe kugira ngo ufise icazi abandi batazi akitubwire, tubimenye twese kugira ngo tubandanye dufatana mu nda, dufatana mu mugongo, mu rukundo, mu bumwe, mu kwigishanya kugira ngo duhanahane ubumenyi. Tubandanye n'ikibazo gikurikira. Umuntu w'imyaka 19 canke iyisaga iyo bamwita inkumi, iyo ari umukobwa canke umusore bakamwita umuhungu. Mbega umwana w'imyaka nk'ine
umwana w'imyaka nk'ine boba bamwita gute? Ikibazo kiratahuritse cane, bamwita umuyabaga. umwana w'imyaka nk'ine. Yego. Urakoze cyane ndagushimira. Aba navuga gute? Umwana w'imyaka nk'ine bamwita gute? Sanje nibaza ko ari umwana nyene. Umwana nyene. Hamu w'imyaka 15. 15. Umusore. Aba guteka tugende kuri uno mufasori nawe twumviza bitubwira umwana w'imyaka nk'ine kubwo babaza ko mu Kirundi bamwita gute? nibaza yuko je bamwita umucuko. Murakoze cyane ndabashimiye. Turashaka kubandanya n'ikibazo gikurikira kugira tubandanye twigisha muravyumva ingene bimeze. Nyimba ariko ivyo bariko baravuga muri ko muratomokerwa ni sawa. Muce mwandika muri commentaire mubabwire muti turabateye intege canke turabakosoya hana canke ibi nibi bimeze ku butandukanye. Hama ikibazo gikurikira ku muntu bavuga ngo kurira. Kumbwa naho bo bavuga gute? Tuwere kuri wewe kumbwa bavuga gute? Kubweja. Urakoze. Bakumva bavuga imbwa ribaza yuko itarira ahubwo bavuga gukuga. Gukuga ariko gato ndakunganiye nk'ubu bishitse imbwa ukayikubita icikuga Cayabira. urakoze cyane. Hama nawe kubwi wawe kumbwa bavuga gute? Kurya umwana bavuga kurira kumbwa nawe bavuga gute? Jenaza yuko kumbwa imbwa ntirira, imbwa irabweja. Murakoze cyane. Ikibazo gikurikira ico ca nyuma, umuntu iyo avyaye bavuga ngo aribarutse. Tugaruke ku kibazo c'imbwa. Imbwa nayo bavuga ngo igize iki bimeze gute? Ukiza ashaka kutwishura. Jenaza yuko bavuga yuko imbwa yazezuye. Urakoze gose. Iraberaguye. Kugira Uburundi mu Kirundi. Nahanyu uko duterera. Ndacibagiye. Oya narikibutsa nagiye. Kubwagura. Iba yabwaguye. Cece murabizi neza ko ari ico. Kubwagura. Shisi, kubwagura. Kuzezura cyangwa kubwagura. Kuzezura cyangwa kubwagura. Kubwagura ni kumbwa no kukosha ingurube. Urakoze cyane hama nawe kubwiwawe Kuvyara. kuvyara. Urakoze cyane. Bakuzi b'Uburundi mu Kirundi. Murana ko ikiganiro twagiraniye n'aba bantu kandi ari abantu bakuze ari abarundi. Amajambo bagiye barisha kubazo bimwe mwavyumvise ariko rero nibaza yuko hariho ivyo bashoboye hariho n'ivyabagoye kandi nkuko namwe bw'nyene muri ko muradukurikirana arico gituma mwashimye kudukurikirana nibaze ko mwashatse kugira ngo mumenye vyinshi mutari muzi kugira ngo n'ivyo muzi muduterere nyimba hari ivyo bashaka kuba vyatugoye. Ngerageje gutanga inyishu rero nunganire aba bantu ko bagerageje. Nibaza yuko ikibazo ca mbere cavuga ngo imbwa ngabo bayita gute? Inyishu mu Kirundi ciza gitumbereye bayita intwerume. Bayita intwerume. Ico ni Kirundi canke n'ikindi kintu? Ni ryambere ucumvise. Ira bene iki? Intwerume. Intwerume. Ego. Ni ryambere. Muga kucandika urumva ko wocandika. Ego no candika. Bacandika avanga. Intwerume. I ne te we re u me Oya urumva kusa turi mu mvugo n'ivyabangwa ko tuvuga mu nyandiko tukora ikiganiro cyo mu nyandiko naho tuzogikora ariko muravyumvise neza na neza sizi ko bivuze ko uko candikwa muradutunga niba yagutoye mu mumera amashi niba atagitoye naho umukozoro candika kuko arashaka no kuba yavuze uko candikwa ariko ugasanga siko candikwa rero kubera turi mu mvugo uko bivugwa nari navuze mu ntango reka ndakibabwire ivyo kwandika n'icaba ngombwa tuzogaruka tuvyandike. Inyishu y'ukuri ni intwerume. Ikibazo naco cagira kabiri cavuga ngo imbwa ivyara bayita gute? Inyishu batanze nibaza yuko naho nyine batigeze bagitora mwavyumvise kubwanje no batagitoye kandi bivanye n'ivyo umuntu abazi muga no kubwanyu murashaka kuvuga muti urihenze canke bagitoye cyari bigenze gute ariko reka mvuge yuko imbwa ivyara bayita indarukazi. Indarukazi. Indarukazi.
Je navuze mbwakazi kwe. navuze imbwakazi ico sinzi ko tuvuze imbwakazi uri umurundi akwije ibisabwa neza ijana kwijana ko byose wabitoye wewe Miss Burundi. reka ndabashimire cyane tubandane n'ibibazo n'inyishu ku bibazo bimwe bimwe vyagiye birabananira n'ivyo batoye urumva ko ari byo batoye bagerageje uko biri kose ikibazo kigira 3 bacavuga ngo iyo umukenyezi afise inda ikuze bavuga ngo arakuriwe ku nka naho bavuga gute inyishu ku nka bavuga ngo irahaka apana ngo iravyaye canke ngo bijya byose mwagiye muravuga bitandukanye ku nka bavuga Twaracize umenga 10e mimba atari nevye. uravyumva akamaro ka kavya biganiro nababwira ko biri ngombwa ko mugwa mudukurikirana ivyo twari tuzi tuba tutacibuka biratuma tuvyibuka hakabamwo gukabura ubwenge no kwibuka bimwe bimwe tuba twaribagiye kuko biri ngombwa ko tuguma tubivuga kandi tuzobyigisha n'abandi urumva rero ko bariko baravyibuka ngo bavyize nevyeme ubundi nawe ashobora kuba atacize mu ishuri akiza ahandi canke akiza ukundi mu bindi bintu bitandukanye cyo gituma tubasaba ko akakubakiye kose cyangwa intererano yose ubishira muri commentaire kugira ngo abandi bose abarundi bose bava bakagera babandanye babihererekana ikibazo naco kigira kane bavuga kivuga ngo umuntu w'imyaka 19 canke yisaga iyo bamwita inkumi iyo ari umukobwa canke ari umusore bakamwita canke umusore iyo ari umuhungu murantonga mbega umwana w'imyaka nkine itanu gutyo bamwita gute inyishu mwabimvise ibyo bavuze ngo ni umwana abandi ngo ni inkumi abandi ni iki muri commentaire mwese mwavuga ibitandukanye ndabizi coco umuyabaga sinzi ngene bimeze ibitandukanye byinshi mwabyumvise ariko nagenda babwire ko inyishu y'ico kibazo umwana w'imyaka nkine canke 5 bamwita ingimbi iki ingimbi ico ni Kirundi none ikirundi ciza cyane ikirundi c'abarundi twiga Kirundi vema tabategeke cyane ibiganiro ni byinshi zobanda bikurikirana bo wumva ko hariyo gishasha bakubwiye canke uwo buzi utazi carico canke wumva ko bikwiye ko abandi tukimenya tukagisabikanya andika muri commentaire nico conyene numva no gutumirira kurusha ibindi byose ko tusha intego yacu intumbero yacu nukugira ngo dufashanye tubandaye dukurikirana ikibazo Yego kibazo no kubaza bavuze ko umwana ari 19 gushika ku myaka 20 bamwita gute iyo ari umukobwa bamwita inkumi iyo ari umuhungu bakamwita umusore eske dufate nko ufite ko turatera imbere nko umwana ari kuri A4 mu gifaransa bamwita gute ndakwishure nta ciye hirya no hino ikino kiganiro cacu cari gitegekanijwe mu kuvuga ikirundi atari izindi ndimi nivyango muko tugira ikindi kiganiro gicanye ngaha ku Burundi mu Kirundi nimwabisaba mwebwe nyene mwe dukorera bizotuma novuga dukora ibiganiro byo mu ndimi zitandukanye urumva ko uri kusha cyane nturi umurundi wewe uri umukunzi w'uburundi nturi umurundi wapi ndi umurundi urambabare kana bisigura urambabare ashobora kuba dakwatse iteka kuko kuba umurundi au fait hari kintu bavuga culture yerekana yuko culture ni giki mu Kirundi ku bantu abarundi imico iki canke imico n'akaranga niyo yambere yerekana yuko wewe uri uwo muntu w'ico gihugu jewe igituma mvuga ko ndi umurundi hase yanje papa navuga hase uravye umubiri karaktere ofe ibintu abasore bivuga mu gifaransa nyene oya mu gifaransa tubihagarika kuko mu gifaransa si abarundi bose bashaka yuko basi ibintu bikwereka yuko jewe ntari umurundi ndabizi gufata yuko jewe ntari umurundi bikwereka yuko neza nta fisaka kikivange ibivanye nuko ngira nibaza ko ndavyibaje ntoba nihenze cyane kuko buri kintu cyambere kizokwereka wewe nyene igihugu cawe imico wewe nyene ufise nje cekeka nyene uko wewe uri mu ico gihugu niyo mpamvu uzobona dufate nko mu Faransa uzobona nk'abarundi abantu birabura bariko
ikora ibintu bijanye ofete ibintu vyokora abafarasi bakabaha ibwene gihugu cabo bakagikora gusa basanzwe bafise imico yabo bataravye ngusa nuko jewe ndi umurundi 100%. Nageze zana navuze ati Carlos Roberto ofete jewe nagishimiye kubana ari abavyeyi banje bagize. Urakoze cyane ndagushimire. Urumva ko gerageje kudusigurira ibijanye n'imico. Urumva barundi kazi imico ni myiza kuyivuga, ni myiza kuyigira iki, kubikurikirana tukayinonosora. Ivyerekeye amazina y'abantu urazi hari zino ushobora kuvuga aha na hariya bakavuga ngo ngo si umurundi naho batokubona. Uretse yuko hariho abantu bamwe ubona ugacutera ubona ko uwo muntu ngira ngo si umurundi canke ni bimwe bavuga ngo aravanze afise muravyumva ko musanze mubivuga mwebwe nyene. Reka rero ndabashimire cyane, ndabibutse yuko turi ngaha ku bwanyu. Ikintu nama ntashobora kugenda ntabibukije no gukora subscribe uko bishoboka kose. Biri ngombwa ko wamaze kugura ino video ibiganiro vyose ubanza ukabikora. Ndavyibuka ko bivuga cyane ntabivuga mutegerezwa kubikora. Ndabibasaba si itegeko ni kubasaba ni ku bwanyu kugira ngo muntera intege mushigikire zo kubandanya nkora n'ibindi biganiro bitandukanye. Aho turi hose tuba turiko twiyumvira abarundi. Urazi ko ikintu ca mbere kizodushikana kure no guteza imbere no gushigikirana gukosorana ndetse no kungurana ubwenge. Abavandimwe twari kumwe mumvise inyishu bagiye batanga batanze izabo. Nawe uri muri commentaire wotanga izindi. Nawe urahandi hose ukura dukurikirana wovuga bivanye n'ivyuzi bivanye naho uherereye uko mubivuga ivyuzi ivyo bibaza abandi batabizi vyandika muri commentaire babimenyereye uvuge icari cyo utange n'isiguro yacu bibaye ngombwa ubaze nta kibazo biremewe. Ikibi no gutukana na mangenda misi yose ndabivuze ntaco bimaze kuvuga nayo muri commentaire. Hakuvuga nabi abandi baramaze ngo hakuvuga nabi wojya nabi sije nayamaze. Murakoze rero cyane ndabakengurukire cyane nongera shimira n'abantu twagiranye ikiganiro ciza. Reka ndabasabe ikintu kimwe nitwongera kubonana muzonyitaba. Murakoze cyane nawe. Ariko cyane tuzobitaho. Kimwe kweli. Murakoze gose kuri mikro mwari kumwe na Angeneri Yakimana. Ndabashimiye cyane mukomeze mugira ibihe vyiza. Bico mutibagira ni ya subscribe, like, commentaire na share. Murakoze cyane mugira ibihe vyiza.